Yes, you already know me, beautiful people on the mic against me. One and done, Janice for sure, aka Cream Boy, aka Mr. Dream. So, hate no one, live hungry, think positively, believe in you, be grateful, and never give up, just focus on the future. So, my people, ni wa munsi umukobwa wanyu, umukobwa w'isezerano Mireille yari abatumiyeko ababwira yuko afise lancement officiel ya filme yiswe Shira Munda. Nkuko mubibona twamaze gushika ku kibanza nyezina aho ico gikorwa kiza kubera. Murabona abantu ariko binjirana ubwishi ni benshi kabisa, n'ukuri urabona yuko umukobwa afite igikundiro mu bantu nko aravyivugira. Ubwiza bwiwe n'ivyo akora byose birasa, ni vyiza gusa n'ubwiza after ubwiza. So nkuko mubibona rero abantu baracinjira, amatike n'ukuri utevye ashusanga heze, abantu ni benshi cyane. Twagiye twumva hirya no hino bavuga ko ashobora kuva abakiramani mu Rwanda benshi bakoranye, benshi basanzwe bakorana muri filme nk'umunsi ku wundi. Reka rero twitegeye bishasha, twitege ibyiza. Muraza kubona indani ngene hateguye, ingene hameze, ariko nko mubibona vraiment ni ikibanza ciza, ni ikibanza giteye igomwe. Twizere yuko rero ni filme atakudutengwa biza kubamwo. Stay with me, stay with Shine TV. Ibindi byose murakomeza mubibona. Ni wa muhungu wanyu Janice for sure, behind the camera mwitende musaza keyboy. Ibindi byose muragenda mubibona buke buke. Komeza mubane natwe, mugumize agashinga kuri Shine TV. Thank you so much.